Mesdames et messieurs, tout protocole observé, bonsoir. Franchement, c'est un grand plaisir, c'est un grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui pour célébrer avec vous cette fête de la musique. Avant de commencer, j'aimerais vraiment vous souhaiter une très cordialement bienvenue à l'occasion de la célébration de la fête de la musique organisée dans le cadre du projet européen d'appui au secteur de la culture au Burundi, qui est mise en œuvre par Africaria et ses co-demandeurs, Menya Media et la maison d'entrepreneuriat dans Disco. Et au nom de PASAC, mais aussi au nom de Menya Media, je voudrais avant tout propos souhaiter le bienvenu et adresser mes salutations à tous ceux qui ont répondu à notre invitation, qui sont vous. C'est le premier projet de son genre ici au Burundi. C'est vraiment une chose agréable, une chose incroyable. Et quand je vois aujourd'hui le nombre des élèves et le nombre des artistes qui ont été formés, les artistes qui ont déjà eu la chance de participer dans des festivals, dans des concerts internationaux, les artistes aujourd'hui qui savent comment se vendre, ça me rend plaisir. J'aimerais aussi remercier tous les artistes qui sont ici présents. Vous là, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Le PASAC, lancé en avril de cette année, a été possible avec une contribution de l'Union européenne à hauteur d'environ 2 millions d'euros et un cofinancement, il faut le dire, d'Africalia à hauteur de 222 000 euros. Je suis donc heureux d'assister aujourd'hui à la remise des certificats de participation aux formations organisées dans le domaine de la gestion des événements et régie générale, technique de sonorisation, écriture de slam, écriture théâtrale, séries TV et web-séries et la contractualisation dans les arts visuels. Je constate avec une grande satisfaction que ces formations ont suscité un réel intérêt au vu du nombre de participants. 106 personnes, dont 32 femmes et 74 hommes. Ces formations répondent à un besoin identifié lors d'une large consultation menée avec le secteur de la culture. Félicitations. J'aimerais profiter de l'occasion pour vous inviter de venir ici devant pour prendre la photo de famille, s'il vous plaît. Eyo abakunzi ba Mijo Talent TV umeze gute umeze neza ni MC Bombardment nkuko bisanzwe kuri micro uno munsi aturi muri evenement yatunganijwe n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye ariko nka MC Bombardment neza dutegerezwa kumenya abantu bagize icyo bafashije muri evenement cyangwa se baparticipate muri evenement. Nagize iba kujya guhura n'umwe mu bagize icyo bafashije cyangwa se baparticipate muri evenement y'uno munsi ni MC Bombardment. This is Mijo Talent TV. Subscribe kwanza ndakuramukije. Sawa. Urameze neza? Ego nawe. Umeze fresh nanjye meze bien ndashima tu. Wiyumva gute kwanza kuba uri ngaha muri kino kibanza? Ndaryohewe cyane antuka. Ndaryohewe cyane. Ego. Basobanurire kwanza abakunzi ba Mijo Talent TV umanze n'abaramutse kwanza. Je ni sawa ndabaramukije abakunzi ba Media Talent TV. Nitwa Munezero Sheila nkaba na participé muri formation yorganisée na PASAC Burundi, Menya Media, Africaria, ama partenariat. Ego nkaba ndinga muri kino kibanza nagihoza ama formation ya technique de sonorisation. Ego mwarawe naga certificat basiguriye byose. Ego baduha aga certificat ama formation twamaze mu kiringo c'indwi yose rero duhejeje baduha ama certificat yerekana yuko twa participer muri iyo formation. Uyumvise gute umaze gufata ako certificat? Naryohewe cyane gose. Byarakoroheye basi kugira ngo uronka ako gapapuro? Certificate byarakoroheye bigabwe nta bagenzi bawe bakabuze canke mwaturose mwese? Oya bashoboye gutorwa kuko ari ibintu byo gupostira hama bakaraba babaye retenu rero abashoboye kuba retenu ba participer muri formation yose bayabahaye. Bari yabahaye? Ego.
reka noneho mvuge ati reka tugeze ngaha ndibaza ivyo watubwiye birakwiye ivyo navyo utatubwiye turaza kuvyibonera ngaha. murakoze cyane.
Media ni ishirahamwe ryatanguye mu myaka y'ibihumbi bibiri kandi ryafashije abartiste benshi benshi muzi nabo mutazi kandi kuri no mugoroba nanezerewe cyane kubona abartiste twafashije bari hano
kandi biciye mu mugambi wa Media Radio RFM nayo yafashije baririmbyi benshi cyane mu kwakira indirimbo zabo. Tuma tubwira abakozi bacu yuko atamuririmbyi uza n'indirimbo ntibuzwe cyangwa ngo bamusabe amahera, kubera atarumvise yuko hari abayandi baragusanga utora indirimbo ntibuzwe cyangwa asanga gusaba amahera. Ibyo bintu twarabyiyamirije muri RFM muri Media. Haheze imyaka turi twarateguye umugambi wo gutanga trofe ku baririmbyi mwakunze, ku baririmbyi bakoze neza, ku baririmbyi bakoze ibintu bidasanzwe. Rero uyu mwaka hariho abaririmbyi babiri ngomba gusaba yuko bashika hano kuri podium bakoze neza kuko nimwe mwabatoye, nimwe mwabahaye amajwi. Umuririmbyi wa mbere yitwa Fabilove. Ngo tubwira ikintu cyakunejereje gukorana na Media na Radio yacu RFM. Murakoze cyane. Mbanze ndabuse kwanza mwebwe muri ngaho mwese. Ndabaramukije cyane gose. Muraho murakoze cyane ni mukanya. So ndabaramutse namwe mu byubahiro byanyu. Mura cyane Fabilo. Ego hanyuma navuga yuko Media yaradufashije cyane gose. Murazi ko nari umuririmbyi w'umwaka kuri RFM mu mwaka wa 2019, aho nari ndekuriwe kuvuga buri kintu cyose, aho nari ndekuriwe kugirirwa promotion y'ikintu cyose cyose cy'iwanje. So byaramfashije visibility y'iwanje, biramfasha mu gushobora kuronka ibikorwa by'iwanje mu mwanya uwo ari wose, umwaka wose. Muri icyo gihe rero nibaza ko sinobura kunguko kuko urumva ko nari prioritaire wa Radio RFM. So ndabashimiye cyane gose kandi n'ubu ndacyabakengurukira, ariko kandi ndacyari umwana wa RFM wa Media. Murakoze cyane. Urakoze cyane gose Fabilo. Mukomere amashyi cyane ku izina rya Media, uburongozi bwa Media na Radio RFM turamuhaye agashimwe kiwe, kandi ako gashimwe kakaba gaherekejwe kandi n'ibahasha. Tusaba ko umuyobozi wa RFM ari hano Pajiyo yufata nawe akaza akegera hano, tumuhe akaja mu Pajiyo agira icyo amubwiye umuririmbyi wacu, akaja umutekereye umuririmbyi yabaye umuririmbyi w'umwaka uva umubwira iki. Ego cyane urakoze cyane Jeremia Keshimana umusazi w'umurongoye imbere amategeko Media, kandi akaba yongera na n'ishyirahamwe ryatanguje ino radio nko muvuze RFM. Yego murakoze cyane. Mfise umunezero mwinshi kubona abana baririmbyi Fabilove ari turaza guhamagara n'ubundi yararindiriye cyane, ariko yamatwishuza twamubwira ati hari igihe, hari isango, hari umunsi uzoshimirwa imbere y'isinzi y'abantu, kandi tubereke ko RFM itayaga amasigara cicara, kuko hariho amatrofe menshi n'amahigano menshi akoreka, ugasanga umuririmbyi agakora bakamemera ikintu ntibagishitse. Rero uno munsi murabona ko RFM, murabona ko Media ishikanye icyo yari yemereye uno muririmbyi cyo kimwe n'undagiraze. Rero nosaba Fabilove cyo kimwe n'abandi baririmbyi bose gukora kuko iyo uri umuririmbyi uba ukeneye gushigikirwa, kandi ntuzabe ibikorwa byawe bizoshika. Uno munsi ni RFM, ejo ushobora kuja kuri RFI, ashobora kuja kuri BBC no ku zindi platform zikomeye cyane. Rero ni ugukora cyane kugira ngo wowe uri umuririmbyi werekane ko ushoboye, ariko kandi utibagiye igihugu cyawe, utibagiye akaranga k'iwanyu. Namavuga ko abaririmbyi b'abarundi bakwiye gushyira imbere icyo abandi badafise. Dufise rero umuco w'ikirundi, dufise ururimi rw'ikirundi, turashobora kuvanga iyo midiho yose ariko dushize imbere ikirundi. Rero Fabilove akira tumushikirize dushike twawe. ibintu bidasanzwe, turakoze natwe tudasanzwe gufasha abadamu abigeme baririmba, ugira icyo uvuze kugira ngo n'abandi bakore cyane, abandi baririmbye. Ubusanzwe nta byinshi novuga kuko RFM akamaro kayo
abakandi cyane n'abafans b'umuziki w'Urundi kuko niho hantu hari donc adresse yo kumviriza ibikorwa bishasha by'umuziki kuko ushaka gutegera amaradiyo cyangwa amateleviziyo ugasanga umumviriza zimwe zo mu bihugu bibanyi ariko RFM murabizi neza mwese yuko ari mu kurama exclusivity y'umuziki w'Urundi. Amashyi kuri RFM please guys. Okay, Murakoze cyane twabanye neza kandi ndabapromisinze the best to come very soon. Thanks a lot. Mumukomera amashyi. Nawe rero tumuha agashimwe dusabe coordinateur adjoint wa Menya Media amushikirize agashimwe kiwe. Dusabe Fabrice nawe amushikirize ibasha yiwe kuko muri Menya Media ibidasanzwe. Ibiguma bikanyinjira twembi tukinumira imitima ubwayo ikivugira usura mfise nakimaze kurundirira handi wawe narashize abarundi mwese mukundi igihugu simbatazi ubumwe twibagira kahise amatungo amatongo amokoni ibitsina bariyo mboyo duma twinubana tugira ubumwe dukundane twibagire kahise kabi ubumwe tubutsimbataze Agasole Louis yarabivuze aranatako arabizira atari ubumwe mu gihugu umuhoruranwa uririmba intimba y'abanyororo imitima ya benshi yego kera nari bizinga sena bakaragu zimaze gushira yewe bose baranyanga nagambaniwe n'inshuti fatwa naracereje fatwa na jeremani yewe hamwe na dinodone yamabutanira ukabutaraca usharewe nk'ihene yawe n'indembo ku rutugu nafunzwe nk'iri mbuto y'abantu none bwarakaje imvi basore twanganaga yawe bose babyaye kane nafunzwe narasate azigiye kane bera waja mu buroko yawe sizi kozovayo yasemeraniya yarajayaguriye nuko mbita n'amaso yawe abu